Murakoze cyane. Jewe nitwa Wilson Ndayirukiye, nsanzwe njejwe igisata kijejwe imigambi isanzwe itunganywa n'intara ya Cibitoke, ndetse no gukurikirana ibyo amakomine akora, na cyane cyane ishyirwa mu ngiro ry'imigambi isanzwe itunganywa n'amakomine. Intara ya Cibitoke isanzwe ifise amakomine 6 ariyo Buganda, Bukinanyana, Mabayi, Mugina Rugombo. Izo zose zisanzwe zikorerwamwo ibikorwa by'iterambere bitandukanye, ndetse turongera kandi tugakurikirana n'ibikorwa bisanzwe bitunganywa n'ibisata bikuru by'intara ya Cibitoke, nk'igisata c'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije, igisata c'indero, igisata c'amagara y'abantu, igisata kijejwe gukurikirana iby'amazi meza, igisata c'itumaatumanako, igisata c'ubudandaji, igisata kijejwe gukurikirana ibibazo by'imiryango ndetse n'ibyo mu kibano bisanzwe twita DPDFS, cyahora citwa CDFC, hamwe n'ibindi. Rero kwino tariki ya 28 z'ukwezi kw'icenda 2023, intara ya Cibitoke yaramutse itunganya inama yari itumiwemwo abasanzwe bafasha intara mu bijanye n'iterambere, aho yari yashoboye gutumira amashirahamwe asanzwe hakorera ashika 47, twovuga nka za World Vision, za World Child, za ZOA, za Payoza Enabere, za GVC. Usanga harimwo n'amakonsortium partenariya z'amashirahamwe menshi asanzwe akorana, kuko birashika ugasanga hariho ishirahamwe rifise uburyo mugabo rirondera abatandukanye bashobora kuja gushira mu ngiro imigambi yabo, na cyane cyane ko iyo migambi isanzwe ikorerwa abene gihugu, muri wa mugambi w'umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi asanzwe avuga ko umunwa wose woronka icyo ufungura n'umufuko wose ukaronka amafaranga. Ivyo rero ni ibintu bisanzwe biri muri ya ntumbero izoshikwa ko n'igihugu cy'u Burundi mu 2040, aho umuvyeyi w'u Burundi avuga ko igihugu cy'u Burundi kizoba cifashe mu 2060, kazoba ari igihugu gitunze. Yego, nico gituma rero intara ya Cibitoke ikora nk'izindi ntara zose, ikakira abaza baje gufasha mu gisata c'iterambere, muri bya bisata bitandukanye twavuga bisanzwe bigize ubuzima bw'intara. No musi rero twari twaramutse tubasaba batubwire ibyo basanzwe bakorera mu ntara, na cyane cyane ko hariho bamwe baza mu ntara ugasanga intara ntiyizi neza naho bakorera, adresse physique zabo. Rero twaciye dutunganya inama iduhuza nabo kugira intara ishobore kwisunga ya ndinganizo y'igihugu isaba ko ishirahamwe rije gukorera mu ntara ribwirizwa kugirana amasezerano na komine, ndetse rikereka komine ivyo rije gukora n'uburyo rije gukoresha. Ivyo rero birafasha cyane
gutuma komine mu migambi itunganya yinjizamwo n'ivyo bisanzwe bikorwa n'amashirahamwe ayifasha, n'uburyo babikoresha bugaheza bukaja muri budget ya komine, bigaca bituma komine ishobora kuduza umwimbu, amarosete atuma imigambi mikuru komine itegekanya gukora iranguka, iterambere rigashikira umwene gihugu, na cyane cyane ko risanzwe rimuvako rikongera rikamusubirako. Akamo twotera amashirahamwe akorera ngaha mu ntara ya Cibitoke nuko boza gukora iyo migambi bazana gufasha intara ya Cibitoke bakisunga indinganizo y'igihugu, bakamenyesha intara ivyo baje gukora, bashika mu makomine aho basanzwe babikorera hariya ku mitumba bakagirana amasezerano na komine kugira ivyo beme kuza gukora komine ibashe gukurikirana ko babikoze mu kiringo bategekanyije, komine kandi ibashe kubona ko uburyo bategekanya gukoresha bwose bwakoze nkuko bitegekanyijwe. Abatazovyubahiriza, umuvyeyi w'intara avuga ko abo bantu ari kubasezerera, kuko benshi baza baje kuduhenda, ugasanga ibyo bakora ntibihuye n'ibyo bavuga. Kenshi usanga baza bamwe muri bo akereka intara ko aje gukora mu kiringo c'imyaka 5 canke irenga, yakora umwaka umwe ibikorwa bigatangura bikagabanuka, mu mwaka ugira 3 ntusubire kumubona. Benshi muri bo harabusanga amazina y'amashirahamwe yabo yanditse ku modoka gusa, bamwe ugasanga ntibafise naho bakorera hazwi n'intara canke amakomine. Nico rero twifuza gusezerera, ariko turiteze ko tuzobishikako, ko hasanzwe hariho plateforme yashizweho y'intara, ndetse n'izo mu makomine ziriho zijejwe kubikurikirana. Icari gihaze nuko igisata c'intara kijejwe amastatistike y'ibijanye n'ibikorwa by'iterambere isanzwe cyari kimaze imyaka irenga 3 kidakora, ko uwarakijejwe yaronse yandi mabanga yagiyemo ku mwaka w'2019. Jewe rero nje muri icyo gisata kuva mu mwaka w'2023. Turafise ihangiro rero ko mu minsi iri imbere tuzoba tumaze gushika ku rugero rwo gukurikirana abo bose baza baje gufasha intara mu bijanye n'iterambere.